Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Kuri uyo munsi ngo yunamura amaso, Yezu abona abashira imperezwa zabo mu ishinguriro ry'amaturo barabatunzi. Abona kandi umupfakazi w'umurushwa atereramwo udusenge tubiri. Arababwira ati, nukuri ndababariye, urya mupfakazi w'umurushwa yabarushije bose, kuko abandi bose bashize nk'umusesekara, ariko we yakoze mu bworo bwiwe, yatanze ivyo mutunze vyose. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Tugeze mu kigabane ca 14 tuzirikana mu bisomwa vya mbere iki gitabu c'ivyahishuriwe Yohani. Uyu munsi Yohani akerekwa nugira ibintu bitanga umwizero rwose ku bantu bariko barahamwa ico gihe. Ngo Yohani ngo akabona umwagazi uhagaze ku musozi wa Siyoni, uherekejwe n'abantu ibihumbi 144, ngo bafise izina ryawo n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Aya majambo araryoshe rwose, na cyane cyane ku bantu bariko barahamwa ico gihe. Ingene Yohani ayaronka aya majambo akerekwa ivyo kugira ngo aremeshe abariko baricwa bahogwa Yezu Kristu n'inkuru nziza yiwe, ko batariko bapfira ubusa, batariko bakorera nyaringa, batariko barasesera amaraso yabo ubusa, ahubwo ko bari kumwe n'umwagazi watsinze uhangamye hariya mwijuru. Kandi uwo mwagazi sinka kumwe ko kumusaraba hamwe igorogota, yabambwe umenga ari mu bunyakamwe, ari wenyene kumwe na nyina wiwe, akikujwe na vya bisuma vyari bambwe kumwe nawe. Ngo ubu unye akikujwe n'abantu ibihumbi 144 bafise izina ryiwe mu ruhanga rwabo n'izina rya se wiwe. Yezu yatsinze, arahangamye. Ariko kandi biratangaje ko harimo inyigisho Yohani agomba kuduha mu kutubwira ngo ko ari umwagazi uhangamye hariya. Ntatweretse kumbure umwami yambaye ibiremvye, asuye kutwereka wa mwagazi kugira ngo tumenye neza ko ari Yezu Kristu yatwitangiye, yamaze gushika mu ninahazwa. Wa mwagazi wishwe kugira ngo amaraso yawo acungure isinzi ry'abantu. Uraninahaye hariya mwijuru, ubukikujwe n'abantu benshi warokoreye ubuzima, ngo bashika ibihumbi 144. Ico giharuro turaza kwigaruka ko ni giharuro kiri mu imvugo shushanyo. Twarabonye yuko muri iki gitabu Yohani akoresha cyane imvugo shushanyo, agakoresha ibikoko, akavugisha ibinabiriya vy'amabara, akavugisha ibintu vy'ibiharuro, kwari kugira ngo nubundi akingira bari mu ruhamo. Bo barazi ivyo ariko aravuga, ababahama ntibatora neza ivyo yanditse ivyo avuze, ariko bagatahura ico ababwiye cyo kubaremesha kugira ngo bakomere kwibanga ryo kwemera, ntibaterere hasi. Tugarutse ubwa mbere kuri inshushanyo y'umwagazi, ngo n'umwagazi watsinze. Tukumva yuko ubwo buninahazwa mbere ngo bushikwamwo n'abarokowe n'uwo mwagazi, bakemera ngo kumukurikira, ngo barawukurikira, barawuherekeje. Nuko ubuzima bwabo bwose babuhinduye ukugendanira, ugukorera uwo mwagazi, uraheza urabarokora. Ico kintu sinzi ko mukibona mu butumwa bwa Yezu. Umuntu wese amukijije arahimbagwa, ngo agaca amukurikira. Mbere n'usubiye inyuma, Yezu akamurungikana ubutumwa ati, genda ubwira abandi ubuntu Imana yakugiriye.
ubuhindura ubuzima bwiwe. Sinzi ko ivyo Yesu Kristo atugirira bitagarukira ku kubiryohererwa gusa, ariko ko biduhagurutsa tukamukurikira, tugakebanura ivyacu vyose bitakurikira we, bitari bitumbereye we, bitari vyerekeje kuri we, tukaza turabizana kugira ngo ubuzima bwacu bwose bumukurikire. Kumukurikira bihereye mu ngingo itubamwe y'umutima wacu, muri wa muntu w'imbere, vya vyiyumviro, vya vyifuzo bitugenza hari indani, vya vyiyumviro ugira ku bandi, vya vyiyumviro ugira ku murimo wawe, vya vyiyumviro ugira ku buzima, vya vyiyumviro ugira ku gihugu, ku batware, kubo mu bana, birimwo ugukurikira Yesu Kristo, birimwo ugukurikira Yesu Kristo. Kandi uko kwerekeza ivyacu vyose vy'umuntu w'imbere tukavyerekeza kuri Yesu Kristo, nivyo biducyorora, bikatugira rero amasugi abereye guherekeza umwagazi. Ako karongo ngaha baragakuyemwo, sinzi ko bagakuyemwo kugira ngo bagumye urupfasoni rw'igisomwa, mugabo ugiye na karongo ka A baciye batarukira kuri kane B bakuramwo kane A, bavuga yuko abo o ari ngo abantu ngo batiyanduje n'abagore ngo ni amasugi, niko bavuga muri ya nkuru, muri ca gitabo c'ijambo ry'Imana duheruka guhabwa cahinduwe mu Kirundi ciza. Bavuze amasugi batiyononye n'abagore, si ukuvuga abantu baja mu vy'akaryohera mu boya, si ivyo bwa mbere, n'ivyo birimwo, mugabo mu mvugo yagutse ni ukuvuga abantu batasenze ibigirwamana, batagiye mu bumaraya bwo gusenga ibinyoma vyaho mw'isi, shetani zirasuka ikaza irahirika ubwenge bw'abantu, igatwara imitima y'abantu, ikabagenza uko ishaka, ikazira basukamwo ububeshi n'ibinyoma vyayo. Mwumvise mu gusozera ingene avuga ati ngo abo mu kanwa kabo ntihigezemwo ikinyoma, nta mahinyu bagira, nta kintu c'ububeshi bw'isi bagenderamo. Burya hariho ibinyoma vyinshi tugenderamo vyangaho mw'isi, ivyo kubaho kwa misi yose, ibinyoma vyo mu migambwe, mu buzima, mu migenderanire, ibinyoma vyo mu ntwaro, ibinyoma vy'iki vyuzuranya aho hanze, vyo mu migenderanire ya misi yose. Ni vyiza yuko gukurikira Yesu Kristo uko imyaka yacu yiterera, tutosanga dupfundikiriye ubuzima bwacu ku binyoma bene ivyo. Bizohimba mbere Yesu Kristo kugira ngo acyorore umuntu wiwe, azokwemera amugire nk'umwagazi uri kuritanga, amucisha ahantu hakomeye hamucyorora, kugira ngo ivyo binyoma vyose bimuveko, hasigare hakayangana ku ruhanga rwawe ca kimenyetso c'izina rya Yesu Kristo, ca kimenyetso ca data, ca kimangu washigwako ku munsi w'abatisimu. Sinzi ko mucibuka, je ndacacibuka ko nabatirijwe nkuze. Hamwe umusaserdoti akubika kubiganza akakugema ko urumenyetso rw'umusaraba, atari twa tundi dushyiranako mukazana n'inzoya zikadushirako, oya, kimwe cakwegurira rimwe rizima data, kikakwegurira Yesu Kristo, ukabaho ufise indahiro ikomeye. Burya ku munwa wacu no ku gahanga kacu hari indahiro ikomeye yuko twegukiye Imana. Hage twibaza ngo nababikira bambaye amavoile, abatambaye amavoile tukabona umenga no tubikira dutonya. Ni uwabatirijwe wese amaze kuronka batisimu ari kwiki kimenyetso twumvise, bafise izina ryawo n'izina ryase ryanditswe mu ruhanga rwabo. Aho hantu tube tuhazirikana gose, harahambaye. Niho no bupatiri bwanje bufatiye, niho kubaka kwawe gufatiye, niho ibyawe byose bica ngaho. Igihe rero tutariko turerekeza ubuzima bwacu bwose ku mwagazi, tuba turi mu kinyoma, tuba dufise amahinyu. Cyo gituma tuguma twumviriza ijambo ry'Imana ku munsi ku munsi, tukakira Eucharistia yo kugira ngo itubere inkomezi ziguma zidutuma tuza turegeranya, tuzana ivyacu
byose muri Kristo. Ngira ngo nihagera ko na jewe ngenda ntaregeranya byose, nta nkeka zoncisha ahantu nko mwifuru yitanure kugira ngo ntatakaze ico yakoze muri jewe, ntatakaze ico yakoze muri wewe. Bishobora kubukira ngaha mwisi, hari abantu baca mu purgatori yabo bakiri ngaha mwisi, canke bikaba waravuye no ngaha muri inosi. Purgatori nkibaze ngo ni imicango, nubwo buryo bwo gucyora kugira ngo ico kimangu ca Data na Mwana na Mutima Mweranda gisubire gikayangane, kiveko ivyo binyoma vyo mwisi twagiye turabamwo, usanga tukibamwo, tukivundagaramwo, tukigenderamwo. Iki gisomwa kitwereke rero ingene natwe twonezerwa niyo turiko turaja mu ntsinzi y'umwagazi. Hariho benshi bamaze kudutanga hariya, twumvise ibi bihumbi 144. Iki giharuro ni imvugo ngereranyo. Hari abavukanyi bacu sinzi ko bagihagaze ngaho, ko bagifise teoloji imeze gutyo, baba Yehova baza batubwira bati abazojayo baraharuye ni ibihumbi 144. None uri kushaho kora iki? Nturi kutunukira iki nimba utazojayo uza kunyemeza ko arabo gusa? None ubu ntibakwiye, wowe wumva uzojayo uri kukorera iki? Iki giharuro ni giharuro shushanyo. Mbere kenshi aho bakivuga ubwa mbere, Yohana acavuga ati ngo cambona mbere ngo irindi sinzi ry'abantu benshi batagira igiharuro, bava mu ndimi zose, mu ntara zose, mu mihingo yose y'isi. Iki giharuro ni giharuro shushanyo. Murumva ibihumbi 144 tubisambure neza mu kindi giharuro kirimwo gikomeye cyane c'ishushanyo muri Bibiliya. Harimo igiharuro 12. Abizi ibiharuro ni 12 au carré fois 1000. Ibiharuro 12 kugwiza 12 ugacugwiza n'igihumbi. 12 vyibukiriza 12 vya mbere vyibukiriza umuryango w'Israeli wari uhagaze kuri babahungu 12 bande ba Yakobo, na 12 vyibukiriza umuryango mushasha w'abana b'Imana atari Israeli gusa, wugururiwe intara n'amakungu yose y'isi, ushingiye kuri babatumwa 12. Bagaca bagwiza n'igihumbi. Aha muri imvugo y'ivyahishuriwe Yohani ni imvugo igomba kwerekana abantu benshi cyane. Kera twaba tumva uti ngo umuntu afise amahera menshi ukazoba ngo afise Iraki, muga Iraki ubu n'ubusa. Uca tuvuga ngo afise ngo miliyoni, muga no miliyoni n'ubusa. Ubu tuvuga ngo ni milliardaire afise ibicanga byinshi. Kera bagomba kuvuga rero muri imvugo ya Yohani, bagomba kuvuga ibintu byinshi bakishira mu gihumbi. Nukuvuga nabavuye mu muryango wishiramwe mu bwuzure bwa kera bwa mbere, nabavuye mu muryango mushasha wa Yesu Kristo yashinze mu maraso yiwe, agashinga no ku batumwa 12 benshi, ibihumbi byinshi, benshi cyane gose. Isinzi nubigeze kutubwira dusugura iryo jambo isinzi, nkuko bokubaza bati harura bari abantu ingene bangana, ugaharuka vuga uti ni benshi sinzi ingene bangana. Isinzi sinzi ko ari byo. Ntihagire rero hava fata ati igiharuro carakwiye ngo have yikuramwo. Ni benshi, ngo mbere abo ngo ni intangamarara, nukuvuga nababaye baritangiza imbere yacu kugira ngo Imana ibadehe ku kimenyetso yuko twese tugwanye tukaza turagwana uko bukeye uko bwije, tuza turerekeza ivyacu vyose ku mwagazi, ko aho tuzosozerera ari muri aka kanyamuneza kaba abantu twumva ngo baririmba ururirimbo rushasha, kandi ngo atawundi muntu numwe kwisa ashobora kurusubiramo. Nta kohari nimwe ishobora kurusubiramo. Korari zikomeye ngaha niziye, nta nimwe ishobora kurusubiramo. Na Handel ntashobora kurukompoza, ntibikunda. Ni ururirimbo rw'abashitse mu ijuru. Murambona muri kohare, sinzi ko bari muri kohare ari abantu koko bakurikira umwagazi. Ndabihweza rimwe nkabona abantu batigera baja kwakira umwagazi, badasangira. Abantu bavuza ivyuma, bavuza ingoma, ni bake baja gusangira. Ndabihweza uyu munsi nimba banyumva
barabe yuko baririmbira umwagazi. Mpora ndabihweza amakorara mwamwe, wewe kumenga imisa zose duhiramwo ntibigera uja gusangira. Uyumva ngo mbaje kubafasha kuvuza gitari gusa, wahereye ku gitari gusa, wahereye kunanga gusa, wahereye ku kuryosha ibintu, ntiwakiriye uburyohe bwa nyine ibintu byose. Ni kibazo, ni kibazo. Kumbura vundurutse yaraye muri boîte mugategerezwa kuza kuvuza. Nakaryo keza kugira ngo ntuzu usange waririmbye gusurimba go ngaha mwisi, ariko mu kubana kumwe n'umwagazi uzu ushobore kuba mu gihagararo cy'ushobora no kuririmbira gucurarangira umwagazi mu rurimbo rw'abashitse mu ijuru, kuko ukuririmba kwabo, ugukorera Imana kwabo kwabaye koko ukwerekeza ibyabo byose ku mwagazi. Amen.